Hello les amis, mugire umunsi wa Mungu mwiza na Pasika nziza kuri mwebwe mwese muyizihiza mubandanye kumererwa neza. Ndagushimire wowe wamaze gukora sabone cyangwa subscribe kuri page yacu mutarayikora yikore nimutarafyende kujya jambo ritukura iri musi ya video hari deni dufitaniye hari kintu utaradufasha. Ndagushimire kandi wowe ukora j'aime na like kuri izi video zacu umuntu w'umugabo ukaba uri intwari kandi wewe ucurenze ukagira partage na share ku zindi mbuga kuri Facebook kuri WhatsApp n'ahandi. Ubona ko uri umuntu w'umugabo uri muragenda udufasha mu vy'ukuri ibitari bike uduha intererano kuri page yacu. Guys, amakuru yacu y'umuzika tohere muri sport leo mu gihugu ca Tanzania ikimenyesha mo bakitubwira kiti iki ituzogitwara ati twongeze ijwi ikaba yagarutse ku rukino Simba yatsinze AS Vita bitsindo bine muri kimwe mu nkino za CAF Champions League. Akaba Simba yacikatisha itike kimwe cya kane gishiri ca nyuma muri CAF Champions League iyo bayitsinda rya mbere na 13 mu gihe hasigaye n'urukino rumwe batarakina. Ikimenyesha makuru Sport Exam mu gihugu ca Tanzania naco gishimira Simba kitubwira kiti Simba hii ati sema kimeumana. Akaba ndikimenyesha makuru Muzalendo kitubwira kiti ati Simba muboni iyi ati yarateguwe mu vy'ukuri ati shise muri kimwe cya kane gishirika nyuma cha CAF Champions League harimo ibitsindo vya Chama bibiri na Mixoni. Ikimenyesha makuru Sport cyo kitubwira kiti Simba imenyekanishije Tanzania muri Afrika. Akaba ari mu vy'ukuri ari umunezero ku bafana ba Simba n'abatanzania muri rusangi. Umugwi wabo bandanya kwerekana yuko uwo mugwi wonyene dufise muri East Africa, muri Afrika y'ubuseruko. Akaba ari Simba ari umugwi wonyene wanageze mu matsinda ya CAF Champions League ngaha muri aka karere kacu. Akaba ari nayo igeze muri kimwe cya kane, ikaba yaheruka muri 2018 ari naho yagarukiye, ariko bakaba bafite intumbero yo kugitwara mu vy'ukuri. Akaba rero basabwa gutsinda inkino zishika 6 bagatwara igikombe, inkino zibiri muri kimwe cya kane, inkino zibiri muri kimwe cya kabiri na finali. Akaba mu vy'ukuri abafana ba Simba batanguye kukirota. Guys, ndakubaza nawe urabona ko bo bishobora canke n'amajambo ara, ariko je ndabona ko bishobora. Barafise imbaraga Simba n'umugufise amafaranga uri tayari uteguye neza, watsinze Al-Ahly reigning champions, utsinda AS Vita uyoboye itsinda. Nankeka ko Simba izogira kure muri uyu mwaka muri CAF Champions League. Reka tubigihe tukiri mu gihugu ca Tanzania nyine. Akaba Tanzania amaze gusezerera ntaba mu rugamba mu ngino za beach soccer zo ku Musenyi, bakaba barimo bararondera itike yo kuja mu gikombe ca Afrika kane cy'uyu mwaka. Akaba ari Tanzania yatsinzwe n'intama mu rugamba ibitsindo 6 muri bine muri rukino rwo gusubiriza, ariko ikaba yatsinze n'ama mu rugamba ibitsindo 8 muri 3 mu rukino rwo gutangura. Akaba kuri aggregate yaciye ibitsindo 12 vya Tanzania ku 9 vy'u Burundi cyangwa n'ama mu rugamba. Akaba mvike twaciye dusezera kubona yuko hagikenewe improvement muri beach soccer, naho umwaka uheze twari twabikoze tukatahukana ikibanza cya gatatu muri Sekafa yabereye muri Tanzania. Urabona ko naho tugifise urugendo mu vy'ukuri rwo kugenda. Akaba guys nk'ikiri ku mugano wa Afrika hari amakuru bwo ko Egypt cyangwa Misiri na Maroc bari tayari kwishira hamwe bagatanga ubusabe muri FIFA bwo kwakira igikombe c'isi ca 2030. Akaba mu vy'ukuri abakandida bakigwandira ni benshi ibihugu ni vyinshi. Akaba n'abagabo bacu bo kugana wa Afrika bavuze ati nyuma yo kwakira ca 2010 cyabereye muri South Africa yatabe ko tworonka ikindi. Akaba ari bagiye gutanga submit bishire hamwe ari babiri barabe yuko bokwakira ca 2030 naho biguhe mu vy'ukuri. Reka turindire amakuru yacu guys. Tuyabandayenze mu gihugu c'Ubufaransa kukimenyesha amakuru L'Equipe ikaba kitubwira kiti icerekezo cabo canke inzira arimo baracamwo iri mu biganza vyabo. Akaba bagaze ku rukino Paris Saint-Germain yatsinzwe na Lille igitsinde kimwe mu busa. Akaba yaciye basubije 3 ku rutonde rwa championnat. Akaba Paris Saint-Germain ifite 6 mu gihe Lille yacigira 60 mu vy'ukuri na 6. Ubona ko Ligue y'umwaka yaragenda yerekana ibitangaza. Akaba L'Equipe kandi natubwira ati Big Bang ati bakubiswe nabi, bakubiswe mu vy'ukuri intsinzwi batari bakeneye. Akaba ari Paris Saint-Germain ibandanya kuja mu bibazo. Akaba ari guys Neymar yanahawe kariti itukura ku minota 90 nyuma yo guflapa umukinyi wa Lille. Akaba ari kariti itukura hawe mu nkino 14 za Ligue aheruka gukina.
murumva ko ari ibara kuri Neymar Junior mu vy'ukuri abandanya kwigeza nabi mu gihugu cy'u France. Akaba ari gazi marukino hari inkuru yaciye isoko kirimo yavugisha abantu batari bake mu gihugu ca Espagne. Diario Sport yayanditse hamwe na Radio Catalonia ivuga yuko Neymar ivyo kuguma muri Paris Saint-Germain yaciye abivamo. Ati umugabo nyuma y'igihe bivuga yuko yamaze kumvikana na Paris Saint-Germain kuyigumamo ko vyose vyamaze guhera, ati yamaze kwizera yuko Messi tazova muri Barcelona musange muri Paris Saint-Germain, kandi nawe akaba afise nomero yo kuzogukinana nawe kongera gukinana nawe, akaba ari ngo umugabo yishakira gusubira muri Barcelona. Ni amakuru araho bimenyesha amakuru vy'ikatanya barimo birandika amakuru bigiye biriyumvira nkuko ariko reka turinda bizoherera mu vy'ukuri. Ati umugabo yipfuza kugaruka muri Barcelona, ati yamaze kwizera yuko Messi azohaguma kandi bitagikunda ko azomusanga muri Paris Saint-Germain. Ati ku buryo yifuza gukinana na Messi muri kazoza kongera gukinana nawe nta bundi buryo asigaranye atari bwo kugaruka muri Barcelona. Ati rivyo kongereza amasezerano y'imyaka 5 muri Paris Saint-Germain yigumuye kandi bari bamaze kumvikana aca kwigarukira muri Barcelona. Affaire à suivre. Ikimenyesha makuru Diario Sport mu gihugu ca Espagne cyo kiza kitebwira kiti final sprint, ati ugusiganwa kwa nyuma hagati y'imigwi 3, ati nkino 10 zisigaye muri La Liga nizo zizodeside uzotwara La Liga yo mwaka, ati kugeza n'iyi sana n'umwe ahabwa amahirwe kuruta uyundi. Ikaba yagarutse ku rukino Madrid yatsinze Eibar mu ijoro rya kibitsindo 2-0 vya Karim Benzema na Marco Asensio. Ikaba yagarutse n'uzgo Atletico Madrid iza gukina na Sevilla kuri uyu mugoroba w'egesaza neza ijoro. Akaba ari yagarutse n'uko Barcelona izokina na Valladolid ku munsi w'ejo isaza neza ijoro nyine. Kabitubwira ati urugamba rwa Liga rubananya kuba urugamba. Atletico Madrid ubu ni ya 63 mu nkino 29 mu gihe Real Madrid ari ya 63 mu gihe Barcelona amanota 62 mu gihe hagisigaye nkino 10 zo kugenda. Ati mu vy'ukuri izi nkino 10 nizo zizodeside uzotwara Liga y'umwaka. Diario Sport kwagarutse no kuri Haaland itubwira ati Barcelona ifise plan B kuri Haaland. Ati amahera Dortmund mushaka ko ni menshi, tirifise umugambi wo kwigumya ikazomugira mu mwaka uza afise release clause $75 z'amayero. Ati niyo plan D bafise kuri Haaland kugira barabe yuko bomwegukana. Tugize mu gihugu ca Espagne nikimenyesha makuru AS canke AS cyo kitubwira kiti Real Sociedad mu vy'ukuri rabikoze. Ati ndoto zibaye kuri zirarangiye. Bagarutse ku rukino rwa Copa del Rey finali ya 2019 yari kuba mu mwaka uheza ariko itabaye, yarayibaye mu ijoro ryakiye aho Real Sociedad yatsinze Atletico Bilbao igitsindo kimwe mu cyayegukana ico gikombe yaheruka gutwara mu 1987. Ikimenyesha makuru Marca mu gihugu ca Espagne naco kizagikeza Real Sociedad kitubwira kiti mu vy'ukuri indoto zibaye ukuri, atugutegereza kurarangiye igihe yaje yegukana. Mu gihe kimenyesha makuru cungaho nyene mu gihugu ca Espagne mu Mundo Deportivo kitubwira kiti La Real ni yaraba champion. Ngikina tubwira yuko Dembele agiye guhabwa andi masezerano muri FC Barcelona. Mu gikimenyesha makuru Estadio Deportivo mu gihugu ca Espagne nco kitubwira kiti kuri umugoro wa Munta takufa hagati ya Sevilla na Atletico Madrid kitubwira yuko uru rukino ruza kugena championnat kuri Atletico Madrid. Yuko mu vy'ukuri kiri muri course zo gutwara La Liga y'umwaka ikarutsindwa, bizako bibaye ikibazo ko ikarutsindwa Barcelona igatsinda Valladolid ku munsi w'ejo ikatsinda na Real Madrid ku munsi wa gatatu muri El Clasico. Tayari zitakaje ikibanza ca mbere muri La Liga. Kwatubwira ati uru rukino rufise ibintu vyinshi rusiguye kuri Atletico Madrid. Guys, tuke mu gihugu c'Ubwongereza kimenyesha makuru Daily Express kiza kitubwira kiti Haaland niwe numero 1, niwe number 1 kuri Manchester City, niwe musatirizi yifuza gusinyisha. Muravyuka ku munsi wa gatanu Pep Guardiola yavuze ko Man City nayo yahomvye atamahera gifise. Ati nimureke kutubwira ivyo mutubwira, ati twebwe nta mukinya kumeye tuzogura. Ati nari tukuba amahera yaraheze. Ati baba barabona ari tukuba yaraduheranye nta musatirizi nta n'umukinya kumeye tuzogura mwiyi sama. Ariko ikimenyesha ko bacatubwiye yuko Pep Guardiola ari kwivugisha amahera barabo yafise nta nahazoja. Kaba kitubwira yuko Haaland ariwe kuri iyi saha ni umunota niwe mukinyi wa mbere Manchester City yifuza gusinyisha. Ati mwibagirwe Messi, forget Messi. Ati Erling Haaland niwe ashobora gusubirira Sergio Kun Aguero azova muri Manchester City
muri iyi sama yaramaze kubitangaza. Akaba Daily Express natubwira yuko Ole Gunnar Solskjaer umumenyereza wa Manchester United yavuze yuko Paul Pogba ategerezwa kuguma muri Manchester United navyo yamaze iminsi bivuga yuko Juventus ishaka kumugarukana. Akaba Daily Express yagarutse no ku rukino West Bromwich yaratangaje abantu gatsinda Chelsea ibitego 5 muri 2 yisanze muhira Stamford Bridge. Urukino rwa mbere Thomas Tuchel yaratsinze kuva aba mumenyereza wa Chelsea, akaba navyo bitsindo vya mbere ni naco gitsindo ca mbere yaratsinze Stamford Bridge kufatanya kumenyereza Chelsea mu nkino 14 akaba yatsinzwe 5 mu byukuri mu rukino rumwe abantu bose turatangara. Daily Star yagarutse kuri Haaland na Pep Guardiola kandi natubwira ati mu vyukuri kuri Haaland ntibirarangira, ati Pep Guardiola ahitanye gutanga miliyoni 130 z'amapound kuri Haaland aramushaka, ati Messi mu mwibagirwe, ati Messi bamaze no kumuvako, ati kuko yaramaze gufata ingingo yo kuguma muri Barcelona. Akaba Daily Star yagarutse no kuri nyene zitazo ku munsi w'ejo zaraze wa Chelsea itsindwa na West Brom 5 muri 2, Leeds itsinda Sheffield 2 muri 1, mu gihe Manchester City yatsinda Leicester ibitsinda 2 mu busa, mu gihe Liverpool yamiranyagire Arsenal yisanze muri Emirates ibitsinda 3 mu busa vya Diogo Jota yatsinze 2 wenyine na Mohamed Salah. Akaba kandi yanagarutse ku majambo ya Ole Gunnar Solskjaer avuga yuko bajatikura gusinyira Sergio Aguero nk'ufyere bimaze iminsi bivuga yuko ashobora kuva muri Man City, murazi yuko amaze kuvyemera. Akaba rero iminsi bivuga yuko Man ishobora kumusisha kuntu mwisama. Akaba rero Ole Gunnar Solskjaer yavuze ati ni mukuri barangaho ni mukura amabara ngaho ntaho dutegura gusinyisha Sergio Aguero. Mugena abantu bibaze yuko muvukuri n'abatofa yemeye gusinyira muri Vare w'umugwabereye mu legend. Reza misino ngina ntaciye mu gihugu c'Ubutaliyani kimenyesha makuru la Gazzetta dello Sport cyangwa la Gazzetta Sportiva bacagarutse ku rukino Juventus yanganije na Torino bibiri mu bindi bananye gutakaza amahirwe ya Scudetto y'uyu mwaka. Mugina tubwira ati Lukaku yongeye gufasha Inter domina guha amahirwe yo gutwara Scudetto y'umwaka, ati irusha AC Milan amanota 8 mu kibanza ca kabiri ikarusha Juventus amanota 12. Ati Scudetto y'umwaka nta namwe izoja. Tutsport tubwira ati Lukaku mu vyukuri atsinze igitego ca Scudetto y'umwaka. Mwina tubwira ati boom ati Juventus yo iri mu marira. Akwana Corriere dello Sport tubwira ati Lukaku mu vyukuri abandanya guheka Inter domina ifise amahirwe yo gutwara Scudetto y'umwaka. Akaba Juventus yacije mu kibanza ca kane irushwa amanota 12 n'umugwi wa Inter domina mu kibanza ca mbere. Akaba hasigaye inkino mu vyukuri 10 zo kumara. Abantu bibaza ati izoherera ko Juventus mubona ishobora kugitwara. Mbwe abantu bose mu byukuri basana bamaze kwitira amahirwe gutwara Scudetto y'umwaka, kubona yuko ari umugwi udakombata ufite umumenyereza ufite tactique zitanyaye na abantu benshi bamushigikira bari legend ba Juventus. Ubona yuko mu byukuri amahirwe gutwara Scudetto y'umwaka kuri Juventus abandanya yoyoka, mu byukuri abandanya bamake kuruta uko yoyitwara. Guys, reka mfate umunota umwe gusa ndi muri transfer muri rumors. Akaba Spain tubera yuko Liverpool mu vyukuri n'ubu ubona kiri mu gihirahiro kuvya Mohamed Salah, aho imuravye ngibona yuko afise ibindi vyiyumviro vyo mu wundi mugwi ibibona mengo kazoza yiwe arimo arayipangira mu vyukuri mu wundi mugwi. Mu gihe Abes tubwira yuko Man U na Chelsea ziteguye gufightinga kuri Lucas Vazquez, mu gihe Madrid yiteguye kugurisha Martin Odegaard muri Arsenal ku buryo buhoraho kugira ngo uburyo bwo gusinyisha uyu mugabo mu vyukuri Erling Haaland. Mu gihe Paris Saint-Germain mu vyukuri itegura kurekura Kylian Mbappe muri isama ati hakagira ubuntu mu mwaka uza amasezerano y'uwarangiye ati turitegura kumugurisha. Mu gihe Barcelona mu vyukuri ngo isa niyamaze guhera ivyo gusinyisha gushina Dom n'umuvana muri Liverpool ku buntu muri iyi sama. Mu gihe Kelech Iheanacho yamaze kongereza kontra yiwe mugwi wa Leicester City. Mu gihe kandi Juventus ngo yifuza kugarukana muri skin wa Everton akina muri Paris Saint-Germain nk'inizanya nayo kumugurisha muri Everton muri sama yo mu mwaka wa 2019 gishaka mu vyukuri kumugarukana. Mu gihe Mourinho mu vyukuri yizeye yuko hari kene yishimye muri Tottenham atana hamwe azoja mu gihe Inter domina ishaka kugumana Romelu Lukaku atana hamwe ishaka kuja niyaba nashaka kugenda umugwi mwifuza utegeza kuri miliyoni 120 z'amapound. Akayemerwe nka Barcelona, Manchester City yamira murabera hafi mu vyukuri ibandanya gukora kwa maso kuri Lukaku ivuga ati uyu mugabo arazimvye nitworonka ukuntu tumugonda. Guys, mugire ibihe vyiza, mugire umugisha, murakoze.